Donald Trump aherutse gutorwa ngo arongore Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo zimwe muri politiki asanzwe azwi ko n'ugwanya cyane abimukira basanzwe bahurumbira kwinjira muri ico gihugu cyane cyane badakwije ibisabwa. Ivyo vyarumvikanye haba mu myamamazo yiwe haba no mu kiringo ciwe ca mbere yatwaye kuva mu 2016 gushika mu 2020. Nk'akarorero agishika ku butegetsi yihutiye kubaka uruhome rutangira abimukira bava mu gihugu kibanyi ca Mexique naho ataruhejeje. Turetse urwo ruhome rutangira binjira bidaciye mu mategeko, Donald Trump asanzwe afise n'imigambi yo kugabanya binjira biciye mu mategeko. Ikibazo tuca tugira ni mbega baherutse gukina green card ntibazohava bagwa mu mporero ko Trump yasubiye gutorwa? Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe no munsi. Amahoro, ni David, nizere ko mukomeye. Kuva itariki 2 z'ukwicumi gushika itariki 7 z'ukwa 11 uyu mwaka hari sekeza ryo kwiyandikisha hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura na hamwe mu gihugu hagati. Murashobora kuba mwagiye murahura n'ugwaruka rubahamagarira kwiyandikisha muri green card, kwari kugira mugerageza amahirwe yo kwemererwa kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu mwaka wa 2026. Amerika kiri mu bihugu vya mbere bisanzwe bihurumbirwa n'abanyamahanga bashaka kuja kubayo. Ubuheruka hari umwanditsi wa Yaga yanditse ku bijanye n'ingene abarundi bariko bariyandikisha ngo bazotore mu matora yimirije muri 2025. Yagize ati harabihutira kwiyandikisha muri green card kuruta uko biyandikisha ngo bazotore. Umuntu aca yibaza nimba kugaruka ku butegetsi kwa Trump kuzokorosha ibintu. Urubuga Cairn.info ruvuga ko kugira umunyamahanga yemererwe kuba umunyamerika bica mu nzira zibiri. Iya mbere no kuba ari mu muryango w'umuntu afise ubwene gihugu bwa Amerika canke ubayo afise ikarata y'ugwatsi green card. Inzira ya kabiri ngo nuko aba afise visa yo gukorerayo. Ku kijanye n'ikarata y'ugwatsi green card, umuntu washobora kuyironswa biciye mu nzira zine zikurikira. Iyo umuntu yifuza kwegera umuryango wiwe, iyo ufise uruhusha rwo gukorera muri Amerika amwiyemeje parrainage, kumvo z'ubuhungiro, canke rero biciye muri tombora. Ubu buryo bwa nyuma nibwo turiko turashimikirako mu nkuru yacu. Umugambi wa green card biciye muri tombora bita Electronic Diversity Visa Program ni umugambi usanzwe ufise intumbero yo kongereza abanyamahanga baza kuba muri Amerika bavuye mu bihugu bifise abanyagihugu bake babimukira. Ku mwaka umwe binjiza bangana ibihumbi 50. Baraheza bagahabwa uburenganzira bwo kuba muri ico gihugu burundu. Baba baronse ico bita residence permanente. Kuva mu 2017 Trump yaratangaje icifuzo cyo gukuraho gutanga ya karata y'ugwatsi green card biciye mu buryo bwo gutomboza. Mu 2018 naho atatangaza umugambi wo kwima ya residence permanente abafise visa ibemerera kuba muri Amerika igihe gito. Ico gihe yavuga ko abo banyamahanga baremereza ubutunzi bw'igihugu biciye mu turusho kibaha tujanye no kwivuza, gufungura, uburaro n'ibindi. Mu 2019 Donald Trump ashavuga ko yifuza kwimpusha zo kuba muri Amerika zotangwa kubimukira hisunzwe ibintu bimwe bimwe bitahora bifatirwako. No kuvuga nk'urugero rw'amashure umuntu afise, imyaka yiwe canke kubaza ururimi rw'icongereza. Gushika ku butegetsi bya mbere ico cifuzo nticari bwemezwe nk'itegeko n'inama nshingamateka. Trump yaciye asubirirwa na Joe Biden mu 2020. Uwo nawe asanzwe ava mu mugambwe w'abademokrate, umugambwe atabibazo vyinshi ufitaniye n'abaza kuba muri Amerika bakwije ibisabwa. Mbega intwaro ya Trump igiye kugaruka izohava ibandaniriza aho yari igejeje kuri iki kibazo? Turindire turabe. Dutandukira inkuru ngufi. Ubuyobozi bukuru bw'inyigisho za kaminuza mu bushikiranganji bw'indero buramenyesha ko bwahagaritse kwakira abasaba guhabwa uruhusha rwo gusubira kubandanya inyigisho bari barazihagarikiye hagati bita réintégration. Itangazo ry'umuyobozi mukuru w'ico gisata
ryo kuri uyu wa 18 Munyonyo 2024 ntiryavuze igituma iyo ngingo yafashwe. Iyo ngingo iraba kaminuza y'u Burundi n'ishure nderabigisha ENS. Umushikiranganji mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati asaba ba musitanteri kwitunganya kugira ngo ikomine yose igire n'imiburiburi ihegitari 3 z'umurimo w'amavoka. Mwikete yabarungikiye ejo hahise tariki 18 z'uku kwa 11 umushikiranganji atumirira abo basitanteri gutera kama abanyagihugu ngo bijukire kurima amavoka. Aho ni mu gihe hari ishirahamwe ryashizweho ku rwego rw'igihugu ngo riteze imbere uburimyi n'ubudandaji bw'amavoka. Hari impinduka mwiteze mu bijanye n'uburimyi n'ubudandaji bw'amavoka inyuma y'ino ngingo? Tubwire muri commentaire. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.